Nizera yuko mumeze neza wherever you are, natwe tumeze neza kabisa, ni nako biba bimeze. For sure turagarutse na top 10 countdown canke aho tuguhereza abakobwa 10 ba mbere bambara neza gusumbya abandi muri kino gisata ca cinema. Ni nyuma yuko twigize kubahereza top 10 benshi murayikunda, ariko bamwe bagenda badushikiriza ivyumviro bati nta kono na kumwe ushobora gukora top 10 ngo uvange abahungu n'abakobwa, ati rimwe na rimwe bishobora kugucanga kubera ko nubundi bano bantu babiri baba batandukanye, cyangwa sanga rimwe na rimwe amastile yabo agenda atandukanye. Mu bivuga rimwe tuvyumva, kabiri turavuga dutireka tuzobagarukanire top 10 ipanze neza imeze neza twabirobanuye, hanyuma tubahereze abigeme ku ruhande rwabo mwumva yuko izokurikira ari abagabo canke abahungu. No musika duhereye ku bakobwa, runo rukaba ariko rutonde rw'abakobwa 10 ba mbere mu gihugu cy'u Burundi muri cinema kugeza kuri uno mwanya bambara neza gusumbya abandi. Nkuko bisanzwe nababwiye ngo ni top 10 countdown, duhera ku 10 tuja ku wa mbere, ariko hambavu y'abakobwa 10 tugufitiye nundi umwe yiyongera ku rutonde abari munsi y'umurongo, bwakaba ari wundi uvuga ati ni abandanya bikora neza, akabandanya yiyetaho kubijanye no kwambara, nawe nyene ashobora kuzinjira mu rutonde. Akaba ari mu gace twise bonus pop canke bonus icon. Uri nawe tuza guhera ko umukobwa ari nyuma y'umurongo twava tuvuga yuko agira nka 11 ariko aza nka bonus canke umwe mu bantu baba bari nyuma y'urutonde ariko nabo nyene bijanye no kwambara baba barabihagurukiye. Uwo niwo tuza guhera ko kuri no rutonde rwacu, yamara twihuse mubanze mudukundire tubasangize bamwe mu bagiye bagira ico babivuze ko, na cyane yuko ari ibintu twakoze twisunze imbuga zacu za Facebook, ukaja kuri n'amapage abiri atandukanye. Of course mu visit Diko Entertainment murabe na Diko personal biriko, ariko kandi twaba twifashije na community ya YouTube. Tugira ikibazo tubajije abantu nkuko bamwe mwagiye murabibona, turababaza duti ninde mukobwa mubona yambara neza muri cinema gusumba uwundi. Twifashishije abo bantu bose ibyo bagiye baravuga n'ibyo banditse, tukaba twamaze gutora abakobwa 10 for sure bambara neza bakabegwa kurusha abandi. Imbere yuko ndababwira uri kuri bonus icon canke bonus pop, reka tubanze twumvirize bamwe mu bagiye bagira ico babivuze ko, hanyuma tugaruke twihuse cyane. Cyane murakomeze neza. Hama ni chanceline muri 10 bambere kweri ntaza mbere. Ego ashobora kuba yitwa n'ikibanza cyane mbere kabisa. Ego bakinyi babifata neza nuko remeza gihe. Salamu alaikum, mwaramutse neza. Abakinnyi ba filime bambara neza. Ku mwanya wa mbere ndavuga Vera, gakurikira Aurélien Mutoni. Mwanya wa gatatu haraza Fanny ya filime. Mwanya wa kane haraza Kadora Vera. Ego ari no gozanga cyo tukunda batimo ariko kizo cyo mwana rano abademo tufunze mwindasi bati nande mbere ba fresh bisa amakabe jenga na kubiti ndabari cyangwa batatu oya ni baba mimi hari amara fresh bisa kabego amara neza ari mu byose yambaye ngwera bana tayi kuri off nawe amara bisa style to wasanga bafite tayi mu byose baba bambaye kizo kwabe bisa ya mutoni ari gageze amara kabego bisa akaza bita bavera nawe nyene amara kabego bisa amara kabego mu byose yambaye ngwera uri avera nawe nyene amara kabego fatageze baba nyama n'iki amara kabego kansa bimeze neza cyane ya muko ko hanyuma ndiko kubyo n'abandi barabego abana bakati abana bayo bamuwe cyo mbona ayo basigaye nabo ndabona neza bagiye kijyo ndizo nara amara kabego man cyo amara kabego kasubira neza asubira yego kabisa amara kanose amara urabona ko kamuguye ko neza cyane bimeze neza cyane abadise okay abandi nabo Hello bikomeze neza, nanjye ndameze neza ndashima. Yego yewe mu bakinnyi ba filime urabona turavye ko mu nkumi murambara bakabegwa. Ujya Kadora Vera no wa mbere azi gituma ari wa mbere, agize umubyibuhe, agize kuba muremure. Ujya nasanze umuntu abyiboshe cyangwa tuzi mitomubere forum, kuko muremure urumva yaba yambaye ikabutura, yaba yambaye mvutano, yaba yambaye kanzu, yaba yambaye igitenge, ababegwa. Rero nko muri bambere mu bambere ujya Kadora n'umuyoza mu kinamba ntawe uhari kwetwa ya Kadora Vera yumva kwe niwe wa mbere kwema, kandi ujya namanda baravye bose namanda baravye kwema. Yego Jambo wa Dr. Flop, mweze neza mu journalist niba wangu hama mu abantu baje bara kwitondeka. Urabona je umuntu no wa mbere Mireya akwanza, hanyuma Madame Aurélien Mutoni aja kwigiza ko
umuntu agira gatatu Arabia Muhimbare, hanyuma Yvette Kanyana, hanyuma Kadora Pe Fadila Fini hano Kadora Pe Petite ngaho rakaja mu ijuru. Ego bo mgenzi yogiza kwanza ndakora mu kugenda ukukana meze neza yego merci beaucoup hama abantu benshi barazi yuko kwambara n'umutari ariko kuberwa n'impano rero aragomba kumenyesha ko mu bakinyi b'amareresi ndundi babi umuntu yambara akabe kandi afite n'impano yo kuberwa impuzu iyo ari yo yuhaye ibyirizwa kumubera ni Arnisha Kagisie Kado Ravel nibaza ko ngahoye noneho babigwa hawo rero gikomeze fresh meze neza byo neza so jina shima meze neza kabisa so kandi babigeme muri industry ya filme Kaya mko kaitwa Fira araza kabisa Alvira Muhimbare araza ngo tonti abantu 10 araza kabisa ndetse arashobora bari kuwa mbere muri yego ashobora nabura nuko yiki Hello nibaze ko meze ko ashiko ande babakinyi rero babigeme umukinyi mbona wa mbere atobora kuri liste y'abakinyi 10 abakinyi bitwa Kagisie Arnisha Kado Ravel naze kugura mu rugo yego arambara kabikwa mu ruhande yikompoze mu mama akitamo igira na kari fresh yikompoze mu jeune fille akitamo amakonfi jipe jese ndirana nyine kama mbere sana pe Bonus Pop. Nuko biba bimeze kabisa nta nico tuza kurenga ko abo bakaba ari bamwe mu bakunzi bacu kwe twahaye mikoro kugira bagire ico babivuze ko twihuse cyane kuri Bonus Pop canke Bonus Icon. Hari uno mukobwa Kijuru Christella umwe mu bakobwa bariko baravugisha abantu muri no misi bitewe n'uburyo agenda abonekana mu bakobwa babikoze muri cinema ariko kandi batangiye no kubikora nk'ariho bagitangura akaba ari we yamaze kuza kuri uno murongo wababa batari muri 10 ariko baba begereye cyane muti uno nawe aje gute akaba ari umukobwa bakubwira ngo bitewe no kuba afise body screen yiharije baby appearance and the sound and romantic behavior canke ibyo twavuga ngo kakabiri karemvye kakandi utaka impuzu kabona byaguye ko noneho waraba imboneko yiwe akaba umwe bakubwira umwe mu bantu bakubwira bati aguma abonekana nk'umuntu akiri mutoya cyane haba no mu maso bashira ku kajwi kiwe ekihariye na ya nyifato y'umukobwa afise ukundi kuntu abikora byose biteraniye hamwe bakakubwira bati nta kuntu na kumwe iki kiremwa wo gishira ku impuzu ngo kigende kitaberewe numwe mu bantu bataba byitwararitse cyane canka adakunze kubonekana cyane ngo abonekane mu birori canke yasohotse kugira abantu babone imyambaro yiwe ariko kabari umwe mu bantu bategwa intege wa muntu bakubwira bati niyabibandanya nta kuntu na kumwe mu rutonde atazohava nawe yinjira Kijuru Christella akaba ari we yafashe uno mwanya wa Bonus Pop canke Bonus Icon. Anyway, drop your comment mutubwire wibaza ko ari ndari ku mwanya wa mbere ubitubwire kabisa ndakwihere gift niwambwira wibaza ko ari ku mwanya wa mbere gusimbisha ntivyemewe ari kumanuke gahoro wumviriza ubushikiriwe hanyuma buratubwira comment utubwira ati je nibaza ko ari naka ari ku mwanya wa mbere hanyuma nkwereka uburyo tuzisangirira gift. Number 10 barakubwira ati number 10 ku mwanya w'10 hari uno mukobwa yitwa Ndayishimiye Mireille umwe mu bantu tutogaruka ko cyane kubijanye n'amazina afise muri filme kuko yaramaze kujyandika bigakunda. Uno mukobwa igihagararo ciwe cemutse umukobwa atirabura ariko atari n'inzobe no kuvuga ari hagati na hagati bamwe bita ngo ni tubiri twompi. Numwe mu bantu ibintu byo kwambara utazobibonamwo cyane nk'abantu bishishikaje gose ariko kabari umwe mu bantu batigera banegerija canke ngo bapfe uko basohotse ubona yuko anasohoka gake arinze asohoka akakubwira ati kwambara aho ndaza kwambara nk'umuntu w'umustar amaze kugira izina kugira ntibancishemwo ijisho zimwe mu nyambaro ziwe zigwiriyemwo amajipo amakanzu akaba ari bimwe mu bimwerekana neza uko ari umwe mu bakobwa bitahuye banafise kandi igihagararo cyakindi kivugisha aba nabariya. Noneho Mimi akaba ari numwe mu bantu uretse za nyambaro twavuga hejuru rimwe na rimwe acishamo akakubitamwa agapantaro noneho ukabona kamuguye ko
ukundi kuntu numwe mu bakobwa look yabo uhavuga ngo ni wa muntu aboneka mu nyambaro z'igikizwa nimbaruko twabivuga noneho rimwe na rimwe agafata agatambara agashira mu mutwe ukamubona nk'umurundi kazi aba ahagaze neza ari navyo vyamuteye kuza kuri uno mwanya wa 10. Number 9. Umwanya w'icenda kuri no rutonde rwacu hari niyo nkuru Chanceline no mukobwa kuva muri BFA yari hakorera ibikorwa vyiwe. Miss Chanceline ubona ko yamaze no guhabwa akazina ka Miss nyuma yo kwitabira ihiganwa rya Miss Burundi akavamwo rugikubita, ariko bakakubwira bati kazima yari yabigerageje. Uno mukobwa akomeje kugenda avugisha abantu bitewe n'inyambaro ziwe, numwe mu bantu batangiye kubonekana hirya no hino bakaza no kwa runo rutonde bagiye banahabwa n'amajwi. Nimwe mu bantu batabonekana cyane kuko uno nta nimbuga ziwe wopfa kubona ngo yashize ko amafoto, ariko gakeya abikoze akaba kuzira amafoto meza canke mukashobora guhura yambaye yaberewe ukavuga ati nubwo ntakunda kumubona ariko no munsi yabikoze neza. Mu nyambaro zigwiriyemwo ama costume mu bijanye no gusonesha agashiramwo rimwe na rimwe inyambaro zijanye n'udukanzu, noneho waraba yataye yiwe benshi bavuga ngo afise taye y'abamisi ukabona vyaguye kumwe mu bakobwa bakunda no kuvuga bati afise look y'aba diplomate. Sinzi nimba abe abiva ku nyambaro akenshi aba yambaye ico yambaye conse, umwe mu bantu hasi akunda kuba yashizemwo bino birato birebire canke abenshi bita ngo na mahota. Chanceline niyo nkuru ku mwanya w'icenda. Number 8. Ku mwanya w'umunani canke number 8 hari uno mukobwa yitwa Clenice Irakoze. Uyu abeshi ntibamuzi cane ariko hari ibikorwa amaze kugenda abonekanamwo bya filme, akaba ari umwe mu bakobwa birabura bari muri industry ya cinema, ariko akakubwira ngo ubwirabure bwiwe ni able skin ibifise ukundi kuntu iboneka imeze neza atacihungabanya, ukabona yuko imubereye. Noneho akaba ari umwe mu bakobwa bamaze kwitahura haba ku mubiri wiwe, agatahura amata yiwe nico akwiye kuyashira ko kugira abebwe. Umwe mu bakobwa akunda kubonekana mu nyambaro imwe bita ngo ni y'ikiniga, kuko uno murahure yambara yibutura agashira y'ipantaro ibipira binini vyagutse ariko bikamugwako. Noneho igitangaje kuri uno gituma no muri no rutonde yaje ko akaba ari wa muntu bakubwira ngo nubwo yohindura abakibirimwo, umwe mu bakobwa ashobora gucishamwo agashananika canke akambara zino bitangwa inyambara by'abandi bita kuvuta, ukabona neza na neza vyamuguye ko nk'umurundi kazi adateye amazi kandi yambara neza akabegwa. Yitwa Clenice Irakoze, akaba ariwe ahagaze neza ku mwanya w'umunani as the one ari kuri number 8. Number 7. Number 7 canke umwanya w'indwi ni Alvera Muhimbare, umwe mu bakobwa bakubwira bati uyu ikintu cyo kwambara ntagikinisha na gatoya, ati nimwe mu bantu ushobora guterana surprise ukamusanga iwe kumuhana ugasanga yabikoze. Noneho rimwe na rimwe nubwo yo basa n'umuvyirekeye akaba ari wa muntu akubwira ngo sinshobora guhaguruka ngo ndengirembo ntabanje kuja mu cirore ngo ndabe neza uburyo mbameze. Uno mukobwa azwi cyane anakunzwe mu ndirimbo mpimbaza mana canke muri gospel, agaruka kandi mu gisata ca cinema nk'umwe mu bantu bagiye barabikorana no munsi bakiboneka namwe nubwo atari cyane nk'umwe mu bantu biyitaho. Noneho wa muntu akubwira ngo aramaze kwitahura abaze tinza kwambara kanaka kanaka, ariko kandi akaba afise akabijya nk'umuntu ashobora kuyambarira n'utuntu tubayabaye canke bimwe bivuga ngo biri simple ariko ugasanga vyamuguye ko neza. Ariko muri no myaka uko vyagiye bigenda akaba ari umwe mu bantu bagiye banabonekana nk'umwe mu bantu bafata kanya agasonesha impuzu canke agatuma ko bimwe bita ngo ama rivage, noneho bikamugwa ko ukabona ngo Alvera Muhimbare arambaye araberewe, haba mu mwambaro w'ikizwa haba no mu yindi myambaro nk'umustar, haba amapantaro ruke zindi canke za nyambaro haba uvuga ngo nizigihungu, ukabona zose zigenda zimugwa ko, akaba ari navyo vyose ubiteranije bimushira kuri no mwanya w'indwi nk'umwe mu bakobwa bambara neza kandi bakabegwa. Noneho ukabitonirengagiza yuko no mukobwa ari umwe mu bantu bagenda bitabwa n'agafaranga, byose bikabimufashamwo neza cyane. Alvera Muhimbare number 7. Number 6.
nta gutevya turagendana number 6 ku mwanya wa gatandatu hari uno mukobwa yitwa Jaja Kanyana. Barakubwira kabisa ati uyu fashioniste atuyarishikirayo canke rimwe mwakazirangurira ubona yuko asanzwe anazidandaza. Umukobwa w'akayobe keshi mu maso nomwe mu bantu bakubwira ngo baramaze kwitahura, noneho akaba ari umwe mu bantu bashora amafaranga menshi bakita no ku mataye yabo. Umwe mu bantu kabisa bashira akagapantaro kakabagwa neza, n'indi nyambaro yose ijanye navyo bikagwa ko neza, noneho yaterera ko n'izindi nyambaro ukabona bira matching. Akaba noneho bakubwira ati Jaja Kanyana mu bituma agenda naberwa cane, numwe mu bantu bazi gutambukira impuzu aba yambaye, na cane cane yuko twumvise ko hejuru yuko ari umwe mu bantu kabisa banitaho ikintu cyo kuvuga ngo taye yanje hagaze gute, mbega ubu umuntu yo kwambara gute kugira ayo wawe ndashaka, noneho byose bikamurema bikanamwerekana nk'umwe mu bantu baba bahagaze neza, wa muntu mushobora guhura utaruna muzi ukikanga ukavuga ati uno muntu byanka vyakunda n'umustar n'umu actress canke afise ibikorwa abonekanamwo bya entertainment. Jaja Kanyana akaba ari we yamaze kwigarurira uno mwanya mwiza cane, mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'abakobwa 10 bambara neza bakabegwa kurusha abandi mu Burundi mu gisata ca cinema. Number 5 bati number 5 barakubwira bati uno nawe mumurekere kubera ko afise byose bituma yambara akabegwa. Ono yitwa Sandy Nduwimana canke Sandrine Nduwimana, benshi mwamenye nka Sandy. Bakakubwira ati uno mukobwa no mu diaspora for real, ati she's the rich man. Numwe mu bagore kabisa bari mwa kino gisata bafise n'amafaranga menshi, tuvuze menshi wumve yuko ari menshi. Umwe mu bantu bashobora no kwicara mu ndege bakigira muri business class canke abantu bakubwira ngo ni muri VIP, noneho akaba ari umwe mu bantu babonekana mari mu bibanza byiza cane nko mu diaspora, akagendera mu modoka zizimbye kwisiga, ugasanga ni wa muntu ibintu byose kuri we biba bizimbye. None inyambaro ziwe zigwiriyemwe impuzu zizimbye, mwe mu bantu kabisa baba na shopping ukavuga bino bintu bihagaze mu madolari menshi. Numwe mu bantu yishikira mu ruganda rimwe na rimwe akanakoresha, noneho byose iya byambara ukavuga ati uno ahagaze neza nk'umwe mu bantu bambara neza bakabego for real. Ni Sandy Nduwimana afise na ruke akagira n'igihagararo kabisa nk'umwe mu bantu bakubwira ngo ahagaze neza. Inyambaro ziwe nyinshi zigwiriye mwizigikizwa nkuko nababwiye, niyo mvugo nza gukoresha canke babantu baba biyubasha tabintu ngo by'igistare cyane bagira byaterana na physique yiwe, bikamuha guhagarara neza no kugira imboneko ituma takuno na kumwe gukora urutonde rw'abakobwa bambara neza ngo habure ko uno yitwa Sandy Nduwimana. Akaba nawe yamaze kuza ku mwanya wa gatanu. Twihuse no ku mwanya wa kane hakaba hari uno mumama the best influencer the way from 3FA yitwa Faxine Uwimana, also known as Fanny Ravine. Akaba ari umwe mu bantu bubatse izina muri kino gisata, atawodeha kuvuga yuko abahagaze neza by'igihe kinini, ariko akaba ari umwe mu bantu no mu bijanye no kwambara batigera babinegirija na gatoya, aho uno bimaze kubonekana yuko akwambarira bino bita ngo nama arrivage. Noneho akaba ari umwe mu bantu bamaze kwimenya akavuga ngo ndaza gusonesha nambara inyambaro nk'iz'umukenyezi yubashe. Akaba ari umwe no mu bantu bagenda bitabwa n'agafaranga byose bikayimufashamwo gushopinga. Noneho uno akaba no mu bantu bimaze no kubonekana yuko agira imyambaro myinshi kabisa yambara bitewe n'ikibanza abagiye. Akaba no mu bantu bamenya ngo ngiye mu kirori kiniki ndaza kwambara uko, ngiye gusenga ndaza kwambara uko, byose bigatuma ahagarara neza umunsi ku munsi nk'umwe mu bantu bitawe kubijanye no kwambara, ari byo byamushize kuri uno mwanya wa kane. Fanny Ravine ku mwanya wa kane. Number 3
ku mwanya wa gatatu twihuse cyane akaba hari the one and the only Kagisye Kadoha Felicien akaba rero yamaze kwifatira uno mwanya wa gatatu nk'umwe mu bakobwa baba bahagaze neza, umwe mu bakobwa kubwira bati afise igihagararo giteye ubwoba kabisa, akaba umwe bakubwira ngo bitewe n'uburyo abonekana muri natural look canke bwa bwiza karemano bwiwe, akaba hari umwe kandi mu bantu bakubwira ngo ni mati fashionable, wa muntu yambara iki ukabona camuguye ko yahindura akambara ikindi kikamugwa ko, mu bantu bimaze kubonekana yuko inyambaro yose aba yambaye iba yamubereye, noneho akagira akabijya k'ikintu citwa kwifotoza, agera kuja ahantu hatandukanye akabonekana asa neza, akaba ari umwe mu bantu bafise akabijya utopfa kubanana n'undi muntu yambara iki nkuko niko ndabivuga kikamubera, umwe mu bakobwa ashira kidira ukabona yamuguye ko neza, umwe mu bakobwa yambara inyambaro nk'iza bamama n'ubwo yosonesha igitengo ukabona camuguye ko neza, noneho yashira ku igipantaro, yashira kwa gapantaro, yashira ko ni wa muntu impuzu yose yambaye usanga yamuguye ko, noneho akaba umwe bakubwira ngo niyambara nk'abakobwa araza kuba ari umumisa ahagaze neza, niyambara nk'abagabo araza kuba ari umuniga ahagaze neza, noneho yaberewe. Uriko nutubijya tugende tubonekana kuri uno mukobwa n'ibindi byinshi bimutuma bimugira kuri uno mwanya, noneho mu tuntu n'utundi akaba ari umwe mu bantu bemvestisa amafaranga menshi kubijanye no kwitaho mu mutwe, umwe mu bakobwa bakubwira bati buri mu ndwi ashobora kuja mu nzu zitunganya umushatsi inshuro zibiri zikamugira neza, ari navyo ahanini bigenda bimubonekesha umwe mu bakobwa basa neza banambara bakabegwa for real muri no entertainment. Kadoha Felicien Kagisye ku mwanya wa gatatu as number 3. Number 2 ntagutevya turihuta cane na cane kwa kanya kaba kariko nako nyene kariruka. Number 2, she's the one and the only, she's the best fashionist killer, fashion killer, akaba yitwa Kersi Adina the unique ku mpuzu ziwe kabisa, mu bantu bagira inyambaro biharije, umwe mu bakobwa bagiye babikora mu misi heze bagakundwa cane mu mafilm ari nako bambara bakabegwa, noneho aza gusa uhinduye gato ashinga urugo, bamwe bibatsa ngo bigiye guhera nkuko bikunda kugenda kuri bamwe, ariko ntihigeze ahagarika abandanye kubegwa, umwe mu bantu mu nyambaro ziwe ziba zihariye, noneho bakakubwira ngo iyo asohotse aba afise ukundi kuntu yabigenje, noneho agafata impuzu yose isohotse akaba yayiguze, ariko akaba ari ya mpuzu utopfa guca ubona ahandi hantu na hamwe, kakumwe baca bavuga ngo ni barundi twese, yambara zimwe mu mpuzu kabisa ziba zizimbye kandi zinagezweho, umwe mu bantu bashobora no gufata akanya bakaba bonorera n'indege bagiye gushopinga, abegwa nico yambaye cose ariko kitameze uko aciboneye, akaba ari umwe mu bantu banagira isuku rikomeye ryo kwiyitaho ku ruhu rwiwe, kabisa ngo bakubwira ngo baritaho by'ikirenga, yagira body skin canke wa mwambaro wa mubiri wiwe kabisa, afise ukundi kuntu yitaho akisiga n'amaziputa azimvye, noneho ruke yiwe yisangije kwambara akabegwa bya buri munsi ahari hose mu bibanza bitandukanye, noneho akaba ari n'umwe mu bantu bagira akandi kabijya kiwe ko kutagira umupaka mu byo yambara, ariko byose bigakoraniriza hamwe kubegwa, kuko byose burya aba yambyambaye ubona byamuguye ko cyane, noneho hitaho utundi tuntu ko kwitaho mu mishatsi, gushira ku dushanete ko hato na hato n'udusaha, witwa Kersi Adina bikamutereka neza na neza ku mwanya wa kabiri, nk'umwe mu bantu bahagaze nka surprise kuri no rutonde, benshi batari biteze yuko ashobora no kubonekana ko, ariko amajwi y'abafana ya hariya na hariya no gusubiza inyuma uburyo yagiye arevure kugeza uno munsi bikaba byamuteretse mu kibanza citeka as number 2 Kersi Adina. Number 1 barakubwira bati number 1, agasubira bakakubwira bati the number 1, uyu ndamuhera henda muvuga gute, she's the one and the only, the best ever, the best fashionist, the best fashion killer, urani wahagarariye urutonde, yitwa Ornella Mutoni, akaba yamaze kwikorera umwanya wa mbere nk'uhagarariye urutonde no munsi rw'abakobwa bambara neza bakabe
kwegwa kurusha abandi muri kino gisata. Uyu nta byinshi mu vyirabira n'amafoto araza kubibabwira, yamara igihagararo giteye ubwoba cuno murundi kazi, uburyo abonekanamwo, uburyo yiyitaho, inyambaro ziwe zigwiriye kwambara mw'ivy'agaciro, isaha zizimvye n'amashaneta azimvye ku rugero runini. Ibi bimutereka ku mwanya wa mbere nk'umuntu yambara neza akabegwa, noneho akaba afise utubirya tubiri two kwambara akabonekana nk'umurundi kazi mu nyambaro yoroheje ariko bikamubera, noneho hagera yuko asohoka akambara nk'abastare byose bikagwamwo. Uwo akaba ari we yamaze kwigarura uno mwanya agaterura n'ikibanza nk'umwe mu bantu bahagarariye urutonde bambara neza bakabegwa. Ornella Umutoni mumuhe amashi cyane kuko arabikwiriye. Mboneraho no kubashimira ku kanya twabanye. Ino top 10 mwayumvise gute, mwayibonye gute? Ninde twarenganije, ninde tutashizemwe yari kuzamwo, ninde mwibaza ko yari guhindurirwa ikibanza akaja mu kindi? Ninde twasubira tuze tubikore gute? Cyane cyane munatubwire ku ruhande rw'abagabo, ninde mwibaza yuko azoba wa mbere, ninde mubona abimerita, n'uruhe rutonde mwoduhereza. Tubashimire cyane kanya mwafashe, mwakoze kubana na Foshua. Icho boy ndikuriyo Leonce Desand Sanugay Dr. of Love aka Diko aka the Ambassador. We love you so much. Hasta la vista. Diko Entertainment.